kenshi aba legend ugasanga bari mariye bafise ma stress nenshi yani gukurikirana ibintu byabo birabananiye donc umu legend Hello people, hello guys, muraho murameze neza, ko bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizigera nimwe inanirwa no gukemura ibibazo byanyu. So Jerry to Aloys N257 ndashimira umuntu wese adukurikirana ku rubuga rwa Senga Media TV, yumve ko agaciro kuri twebwe turamushimira kubagira no mugisha. So gasi no musi nabazaniye the legend of my legend, Bidonto Love. Hi bro. Ya safi sana. Uko bie sana kaka. Bwana mzuka. Siku nyingi bro. Ulikuwa ushapotelea wapi? Yaga. Kazi ziendekaje kaka? Kazi inaendeka poa. Nimeachilia bombe 2 ndani ya YouTube. Nyimbo inaitwa Songa Mbele Burundi. Nikaachilia na Damu ni Nzito. Pia vile vile wafanzi wangu nawaambia kushow zote ambazo zitakuwa za kufuata lazima hizo bombe nizilipue kabisa. Tuingize mulitime, tuingize mfuraha na kanyimbo ka moja mwa hizo mbili ulitoa jana kaka. Yes. Halinambia sisi ni wamoja tutapendana, hatutoachana, ukweli wasemwa, kisu mnichome, kamba mninyonge, tutapendana, hatutoachana. Raga. Bidonto uko mkali sana kakangu. Murakoze cyane. Sawa, tunaweza kuongea mu Kirundi kwanza watu wengine wanasikia nacho na kibazo twe tuvuga ibintu ikintu bita abaswarundi. Donc turavuga ikirundi tuca tuvanga n'igiswahili batwita abaswarundi. Donc abaswarundi ni bantu bo mu bwiza mu Nyakabiga mu Jabe mu Buyenzi nibo bita abaswarundi. Uri umuswarundi. Donc turabaswarundi. Okay, Bidonto imyaka myinshi uri mu muziki uri kurakora. Yaga. Akazi kawe bimeze gute, ubibona gute wewe imyaka yose umaze ukora ukaba utarahe mu muziki, ni gute ubona career yawe ibona gute kaka? Donc career yanje ndayibona bien. Ikintu cya mbere mu muziki il faut que ukunde ico uri korakora. Mu bintu byose udakunda ico uri korakora ari gihe abantu bashobora kugudekuraja ugasanga ukiheba direct. Yaga. Okay. Bidonto kubera iki gusorera indirimbo zibiri cyarimwe? Donc izo ndirimbo n'abafanzi, indirimbo imwe nari natevye kwishira kuri YouTube ya Songa Mbele Burundi. Hanyuma igya nayo Damu ni Nzito nayo nari nayisohore, hanyuma abafanzi bariko barandeklara bakanyandikira ama message igya ndirimbo wasoye Songa Mbele Burundi ko utayishize kuri YouTube kuri iki tutayibona. Nari nashaka kuyishiramo na clip direct ariko derangement y'abafanzi cyayitumanca ndabashirira audio directement. Kuba barindire clip ushobora kuyishira umwanya n'umwanya. Na problem kabisa. Donc boom boom clip rikoraza. Kweri Bidonto. Sasa Bidonto abantu benshi baba bibaza Bidonto sari mu biki, imisi nyinshi batakubona, waba uri mu biki ya misi yose urumaze udakora igikorwa udasora indirimbo? Donc ibintu ndimo urazi ko ibintu byose byaduze, ama sponsor yaragabanuse, donc bisaba ko ndondere umu manager umu sponsor ashobora kumfasha kugira ngo nitupe mabombe ama video ama clip. Nico gituma nca ninjira muri business yo kudandaza hajya kuri 6 numero 29 ndandaza imbuzu aho hose ndiko ndazunguruka ndiko ndarondera uburyo. Ariko je vous promets que my people, my fans, mu 2025 nishobora kuhera sindaba clip nziza cyane vraiment. Yaga. Bidonto uri mu muntu baronka amadiri menshi yo kwamamaza, kubera ko burindire yandi ma sponsor kandi uronka amadiri menshi? Mbo kutoyaga basani bakera ayo madiri turiko turaronga, umushahara wacu sico kimwe n'umushahara wa coming bari kuri hits. Biratandukanye. Ari gihe mu boss arazaga gupanga mu makeya ukanga ukaraba famille kene byarage, ukaraba nawe ukene kwambara, nawe ukene gufungura, ukagenda kumufasha ko nyene ayo makeya aca yaguha kuko uyanse nta kundi manke moya na zero sio sana.
Sio sawa, usilambulie zero. Bidondo, nawe kukuhiti kwa juu hao watoto na washinda kazi, umefanya ngoma kali zaidi ya hawa, kubera iki wemera gukorera amahera makeyi kandi aba bapeti nabo baronka amahera menshi? En fait si makeya cyane, ndo en fait ikindi kintu bivana. Hari igihe baraduhemba bien, mais hari igihe abandi ugasanga aragwana déplacement kandi n'abagenzi bamwe barorganiza ama anniversaire mebika kwa yaje vraiment umbabarire mfise nkaya déplacement gusa ukabona reka mwana zero kuguma muhira nako ifoke kubera muziki wawe urawukunda ifoke ugende muri show ugakubita uko nyene kubera indirimbo zawe ziguma ziri mu matu y'abantu. Sasa ukiacha sindo zinapotelea rote sasa. Wanakuzika na yani wanakuzika na kukuzika. Nisho gituma ashobora kuhanura aba legend. Yani ndege ibakiagi mucica bukikuca lazima inaruka. Nishobora kuguma muhira ngo barandondera abande barakurondera. Irondere wenyene ukaorganiza mukaza tugakubita ahantu amakaraoke amasho kugira zirya ndirimbo tukwe tunazifufula. Ya arabana batoto barizaliwa mwe batoto ba 2000 abazijui. Batoto ba 2000 abazijui. Sasa ifo tubapigie nazo zile za kera, usimuoni yule anapendeza natamani kuwa kubera abana ba 2000 basema hii ni nani, ni ndirimbo ya gute Bidondo najifufula deja. Bidondo, mwiyo misi yaheze Lolilo no muri legend mugenzi wawe yigeze kuronka dira ahantu yari mu giteramo kwinjira cyari igihumbi, baramupunda baravuga Lolilo uri mu legend ntukwiye kugenda mu giteramo abantu binjira ku gihumbi. Wowe ico kintu kivuga kiki nko muri legend mugenzi wiwe? Bajya baramuponda barimenya. Lolilo arazi ivyo arimo kandi n'umugenzi amaze kumpitira kenshi ni turiko turategura na featuring. Nibazi ivyo Lolilo arimo. Nico gituma umusani ariko arakora sico kimwe n'ujya musani ariko aricara. Meme agiye gukora ahantu bari akubuntu cange amajana 5. Mu supporting, mu muoneshe nguvu, mu posti kazi zake, yani mu soutenir. Kubera ijya ejo ashobora kugenda muri Amerika cange muri Canada agakorera ama miliyoni. Ifoke yani munataka abihebe. Ni probleme. Bidondo, nikiye kintu gituma no munsi abantu bapeti babasumba hiti kandi mwebwe muri aba legend mumenyerewe cyane n'abantu, nikige gituma uno munsi babasumba hiti bano bapeti bariko barazamuka? Kimwe bivanga aba legend tumaze kurongora dufise abana vitesi yaragabarunse. Kuko umuntu afise abana afise umugore stress zicaziba nyinshi. Baba peti ugasanga baba mu mageto cange babana na tana charge imwe bafise imisi yose bari mu nzu bariko barumvira kuntu baturisa. Ariko twe turi mu nzu kasika papa telemusi navunjika naka ataragenda kwishure mugore wawe nama message uri he urandutata ziga stress ziguma umuntu atarakora neza. Ariko turiko turagerageza mu ba legend basigaye. Bakunzi basenga Media TV, jena Bidondo two turagana ibintu bya bien, imvura kiraducira hamwe kiragwa bica biba ngombwa ko tugenda muri Bidondo Fashion kugira ngo tubandanye n'ikiganiro cacu. Bidondo two turavuga ku kintu cy'aba legend, ni kiye kintu aba bapeti babasumba kuba bakora amahiti gusumba mwebwe? Ndibaza ko nakwishuye yagiye imvura itaragwa. Nakubwiye ko kenshi aba legend ugasanga bari mariye bafise ma stress nenshi, yani gukurikirana ibintu byabo birabananiye. Donc umu legend afise ibintu byinshi ariko arakurikirana. Umuntu ari deja marié si umuntu nga célibataire. Donc umuntu nga ari célibataire mu muziki afise chance nyinshi yo gusunika umuziki aparaporo umuntu ari mariye. Ukabona umuntu ari mariye akagerageza gukora uyo muvuriye chapeau kuko mu mwanya n'umwanya kwa kuntu nakubwiye abantu bavuga ngo papa navunja termusi umugore we akakubwira ngo uratasa ngapi. Yani donc bibyo byose bitera ama stress umuntu akabura umwanya wo kugira ngo yumve kuntu ashobora gukora ibikorwa byiza. Nico gituma Imana gusa tuguma dusenga kubera Imana dufashe
turonge inspiration nziza kugira ngo abantu abafanzi biwacu nibagende pembeni wagwa. Bidondo, Sosokey asobanuye iki kuri wowe ko wambaye agapira kariko Sosokey? Sosokey uyu yari mu professeur wanje w'umuziki, mbo twari tungana, ariko n'umuntu iforce nyinshi niyo yatumye ninjiye mu muziki. Okay, Sosokey yari umugenzi wawe cyane. Yari umugenzi wanje cyane, yara make n'umuntu arama conseil mu muziki, parce que je n'ai pas été découragé à cause de lui. Okay. Sosokey no kuvuga no buracamufitiye urukundo rwishi kubera ko uracamwambara ku mpundu zawe ukavuga ati reka ngene ngo yaga n'imipira yiwe barayidandaza muri Bidondo Fashion. Ushaka umupira wa Sosokey ushobora kuza ugatanga commande ya 50,000 tukagwa umupira kandi umupira umeze neza wa Sosokey. Umuntu wose akunda Sosokey arandondera tukamuha umupira 50,000. Okay. Bidondo tugaruke mu muziki cyane cyane mu ba legend bagenzi bawe, ninde muri legend ubona wogenda ukavuga ati reka dukorane umuziki no muri legend mugenzi wanje? Bo twari twamaze gukorana na Lolilo, ariko yabaye featuring abantu benshi bamukombozi ba Black G bande, ariko ubu ndiko ndapanga gukorana na Lolilo featuring atwege babiri gusa. Hamwe na Fizo na Sadbi mu ba legend ndakunda kumushirayo kuko si wakera si coming sana, sio kitoto cha 2000. Ni wazamani yaga. Legend wacu Bidondo, muri runo ino new generation nayo ninde mu peti ubona ukavuga ati uno mu peti je no musaba tugakorana umuziki akaririmba mu ndirimbo yanjye? Mbo bapeti bose bariko barakora bien, bapeti bose bariko barakora bien, ariko ubu mu peti vraiment ndiko ndabona ndashaka kumusaba tugakorana. Nari ni inspira Double J na Kiriko. Double J na Kiriko nibo bose bamugakorana. Twari twabipanze, ariko ndiko ndarindira uburyo. Okay. Nka hamwe nka Dramati agusabye akavuga ati Bidondo ndashaka dukorana indirimbo, wo kwemera ko mukorana? Nemera kandi Dramati no kuri show yiwe namaze kugenda, yaranyemvite niyo programme nari nayifise. Bisaba ko umuntu wagakorana na bapeti, bisaba ko ashiremo ingufu kuko bapeti barashiramo ingufu, naho bereke ko uri grand ugashira mu buryo bukwiye n'ingufu. Bacha babona grand kweli ajazeka ayatepeta. Okay, Bidondo, uyu muziki urawukora ariko ufise n'ibindi bintu byinshi ukora. Ese apare y'umuziki nibihe bintu abantu bakeneye kumenya kuri Bidondo yo bakora apare y'umuziki usibye kuririmba, ibindi bintu bokora mu buzima bwa misi yose nibiki? En fait je ndagira commerce. Je ndagira commerce, donc commerce yiwanje ni kuvuga yuko ndadandaza imbuzu, kera nari ndandaze Bidondo makayabu, Bidondo mikeke, yani ndi umuntu ndakunda kwituma kuga kuntu abaswarundi yani n'umuntu ndakunda kwiyankuraja mu bintu kugira ngo abana nibaze kubura akagari. Twarage Bidondo by'abana bangahe? Jewe vraiment fise 6. Okay, abana batandatu. Abatandatu. Bose nabo musangiye na Bidondine? Ara umwe na urama pembeni mu chepuko, hanyuma abandi nuko nyene twari kumwe na Bidondine. Unafanya mu chepuko? Nibisanzwe n'umuntu wari wose, umugabo wari wose bishoka kumushikira ugasonga akapiga goli pembeni bila ni accident, mtanielewa. Watakuelewa. Bidondo, kuna watu wanasema eti Bidondine unampenda sana. Wanakuwa wanajidanganya au ni ukweli Bidondine ni kufana kuzikana? Ndamukunda cyane kandi cyane kuko ukipata mwanamke mwenye anakusikia, arakumva, aranyubaha, ndonse accident tukaicara tukabivugana turi kumwe byagenze gute, amahera nibiki, donc kandi n'umuntu arangura anani support mu bitu byangu mu muziki. Uraziko abasani kenshi uraziko niturongora, ariko je na choisir nimemshwazire kumuoa parce que narabonye yuko n'umuntu yani
iko na susi na vitu vyangu bisonge mbele. Nicho gituma kubera Bidondine, nicho gituma kuva kera na kuva twatanguye na Bidondine. Ningali na puliza mpaka hivi. Ningekuwa ni ungine demu niko naye kama nishatabiheba. Bidondine no kuvuga rakwihanganira uramugora akakwihanganira. Ananisupport, arama courage mu bintu byose. Na kandi ananisikia sana. Bidondo utegekanya gukora iki kugira ngo indirimbo zawe zibirusoho uno munsi zitere zije imbere kugira ngo zigire kure mu bantu kure cyane? Bo nabujanja naragerageza ibishoboka byose. Nabundi buyinga mfise atari mwebwe atari abafanzi banje. Mumfashe mugende kuri YouTube yanje muze muraturisa kugira ngo nanje nisonge mbere. Mukaguma murarira Bidondo nagishasha Bidondo ibishasha ndabifise kandi byinshi ndakunda kubishira kuri YouTube. Ingorane ni mugenda kubona andika Bidondo kuri YouTube kugira ngo ugende kubona ibishasha. None abantu TV yitwa Isenga Media TV. None muntu atagenda kugira subscribe ku Isenga Media TV azobibona gute ko muri kumurasora ibishaje? Niyo mpamvu rero nabwira abantu kuri Isenga Media. Donc ubone interview Isenga Media TV ukabone ngagapande ku Facebook musani agashizemo, urashobora kuza kurondera iyo Isenga Media TV ufyonde subscribe kugira ngo bapost ikindi gipindi cha Bidondo uchubona direct ivyo Bidondo ariko ara prepare. Wagwana Bidondo jenda hari kubwawe kabisa. Ngiye kugerageza nanje abantu banje bose nabwiye bagende kwa Bidondo bamukorere subscribe bakurikire uko bagiye. Bidondo urumwe mu bantu bakora neza cyane ariko abantu nkuko uriko bivuga ntibagenda kuri YouTube ngo bagushikire ngo barabe indirimbo zawe ku bwinshi. Bakavuga ngo udacika intege kandi batarabikorwa byawe ariko ukavuga ati reka je mbandanye nkore. Jewe sinshobora kumara amyezi abiri sindasora audio. Ariko abantu sinzi bafise probleme ngo nazimika utoyi. Nabisubiyemo je ndiko ndatoa ndiko nawe yashama bomb ziko. Urabe kuri YouTube yanje mu mwaka namaze gupostinga indirimbo zingaye nga 10 ariko nibariko barazibona bariko baravuga ngo mzee mbono nazimika ai wende ku YouTube ndo tayo kama nazimika. Bitu niko nabapa tena mabombo nukuri tuvugisha ukuri ama clip vraiment jewe vraiment ubo buryo bunincheza kidogo ariko ama audio bwana mabombe niko nabapatia. Bidondo mu misi heze wagiye muri show ikomeye cyane ya Buja FM. Ijya show kuri we yari vuziki ni yihe nyungu wayikuyemo ikomeye cyane? Ijya show ko yari show nini cyane hari abastare barenga hafi 60 ko kugira ibako ryo kuja muri kijya giteramo byakuzaniye inyungu yihe mu buzima bwawe no muri career yawe? Bo ikintu ca mbere ndashobora gushimira CEO wa Buja. Hanyuma ikindi kintu bajya barafisi umutima kuko na ma organisation n'abantu ma organisme cyangwa abantu bake abafise umutima yo gutanga nka 50 million mu baririmbyi bakore igiteramo ngakijya bagatanga amahera menshi kugira ngo baorganize ibyo bintu. Zigya stage nini ya no kumagara abantu benshi gukora giteramo ngakijya. Turonse nk'abantu 10 mu gihugu ndibaza ko umuziki wacu ngaho ushobora gutera imbere. Kiye gitiramo abantu benshi bavuga ati Bidondo congeye kandi gutuma babafana bakira bamwibuka. Uno munsi rero bajya bafana wasuye kandi kurungira hajya ubanye nabo gute bakuganiza ibiki bagusupportinga mu buhe buryo? Vraiment baransupportinga bien bamwe nabatumiye ku giteramo cyo mu bwiza cha Susokey. Abandi ndiko ndagerageza ndiko ndaprepara ibindi biteramo nzobatumira kandi babandanye kuryoherwa. Mukali wa show kama vile watu wananizoea nikiingia ku show chandaba kubitega dance kilibite donc ni moto dance yako itwa kilibite ya baraizi ya dance ya Bidondo inaitwa mapema sana ija nishite kuri scene bwana ni nacheza bakatepe anyuma chanda kubita dance kilibite donc ni problem.
Okay. Bidondo, mimi nimefurahi kutumika na wewe baba. Murakoze cyane Kabisa. Na ingine siku nije kama utatuita tukuje tufanye ka interview hivi kutoa muziki. Don't worry, no mu makonsere yanje mubonye mafishe mashobora kumbaza si c'est possible mukaza tugafata ka interview cange mugafata kuno ndiko ndakubita ya dance kiribite. Tutubwira ati bana na problem. Merci. Nashukuru sana Bidondo. Asante sana. TV naitwa Senga Media TV. Murakoze cyane numubagiye kusubscribe kwa Senga Media TV. Okay, bakunzi ba Senga Media TV ndabashimira ukuntu mudukurikirana umunsi ku wundi. Muraba agaciro kuri twebwe atamwebwe nta twebwe atamwebwe nta Bidondo. Ndabasaba cyane mudushigikire twese hamwe yaba Bidondo mugende kuri YouTube yo mushigikire mukande subscribe indirimbo yo muyishare ngegere kure hama natwe kandi mubandanye mudukurikirana umunsi ku wundi. Muraba agaciro ndabashimiye bivuye ku mutima. Ciao ciao.